Yesai bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi rero no munsi dasanzwe cyane nkuko mubibona imbere yanyu, imbere ya ekran zanyu za PITV, turi kumwe n'abasore babiri, abasore bakeye, abasore bameze neza bafise impano idasanzwe. Mu kanya muraza kumva byinshi kuri bo, impano itamenyerewe hano mu gihugu. Mwambaza ati mbega iyo mpano ni nyabaki? Mu kanya muravyumva, ntimukupe video, mubandanye muyikurikira gushika ku musozo mwumve impano zinyegeje mu gwaruka. Reka rero tubaramutse, tubaha rero ikaze muri kino kiganiro. Abasore nkuko mwamaze kubabona barakeye, bambaye neza, barasukuye. Nimpore cyane. Turabona mwaje studio za PITV. Ndibaza ko ari ubwa mbere ku batabazi bogwatse muri bandi. Kubatanzi jewe nitwa Professor Akim. Nitwa Parfait. Parfait dino na Professor Akim. Amuse professeur bovuga ati kumbere urigisha muri secondaire he nivyo? Ndigisha. Yego. Ndigisha mabanga akazi ngomba garagaza ibyo nkora mu ngabo ndigisha kandi ndigisha icyongereza. Kabisa. Yego. Wowe je ndumwigishwa. Urumwigishwa. Professor nawe akwigisha. Nivyo. Ni byiza cyane kabisa, turi kumwe n'umwigishwa biraryoshe cyane. Ya Hakimu the Professor, iryo zina tumaze kuryumva buriko urasigura cyangwa usobanura amareresi, amasinema. Ujya muntu bavuga ni wowe nyene cyane. Uyu muntu avugwa ni jewe nta nuwundi ahari. Nta nuwundi ahari. Burundi bwose. Burundi hose ubu no munsi hariho umwe wenyine. Yego. Unani Professor kabisa. Ijwi rya zahabu ni rimwe yonyine ryumvikana mu mbonesha kure zanyu muri Bujumbura n'ahandi henshi ruguru bararizi. Bakunzi ba PITV, nababwiye yuko turi kumwe n'abasore badasanzwe bazanye impano itamenyerewe hano mu Burundi yo gusobanura cyangwa gusigura amasinema. Ivyo nabyo tubizi ku Banyarwanda, ku Batanzania n'abandi, ariko mu Burundi ntabwo twari twumve umuntu yobishobora. Uwo nawe ni Hakimu the Professor, nuko avyivugira yuko ari umwe. Hakimu the Professor, ngaho tubwire rero ukumva yuko utangura gusigura gusobanura amasinema, tuzi yuko bikora Abanyarwanda aribo bavumye hano mu Burundi, cyagenze gute? Icambere ntabwo ari ikintu navuze ngo ndiko ndategura ngo kiro migambi ngo zogikora umunsi canke ejo. Niho bakubwira ko amahirwe y'ibihe canke ihuzahuzwa ry'ibihe bingana bigahuza abantu gasanga mu buryo mbi canke ubundi uratanguye ikintu mugabo utarora gitekanije. Mugabo kuva nakenda rakunda kuraba film bita Agasobanuye, hagikora abasonizi bakera bo mu Rwanda, hakunda kuraba filme nk'ibyo yonke. Mugabo bazogera igihe rero ntari muri hoje muri kundigisha ndigisha bisanzwe, umugihaza kumpamagara avuga yuko hari umuntu akeneye umuntu ashobora gusobanura. Biba ngomba ko mpamagagwa maze ndagerageza hera kuri filme bita Dulhani ya Lejayenge ya Sharukani y'amasaha 3 ndayikora, nyuma sanga no bishobora mba ninjiye muri business. Uko mugabo sikumva naratekaniye ko banakera ngo jewe ngo nzosobanura oya ntivali mu natekaniye ko banakera. Umva isinema yawe ya mbere yari amasaha 3 mugabo yasohotse. None tubwire mu cyamaki, benshi bavuga yuko bajya abantu basobanura ngo batanga amajambo y'ububeshi babesha abantu. Ariko mukicumva ijambo Professor kwanza, icambere mugomba kumva nuko atakijyama kibagomba kuvugwa, kuko sinibeshera narize icyongereza ndakizi naracigisha abantu benshi muri Bujumbura. Muri benshi bavuze icyongereza muri yo noro muri za Kinama n'abantu bekushura kumva bashobora kwa batanzi. Urumva mu byo kugisha icyongereza neme no mu privé nakubwiye ko niyigisha yo. Urumva sinigisha muri privé. Ndi kuvuga rero kubesha ego hari abasobanuzi babesha, mugabo mu Burundi wacu ntabo. Mu Burundi ari imvuga kuri umwe kandi wimvuga kuri, simbesha mvuga ivyonzi. Uko icyongereza ndakizi ndakimeteza neza cyane nkuko nzi Kirundi, nkuko ndi kuvuga Kirundi ninako n'icyongereza nkivuga, kuko so bwa mbere ari insobanuye narakora interpretation gusigura
abazungu baje mu by'amashengero n'ibyo ni ibintu rero nsanzwe nkora nagiye mu bintu nsanzwe nzi kwari guca experience gusa nta kindi dusubira inyuma gato rero mu mashuri muri kaminuza je ndi mu anthropologue imbere ya byose yego bo anthropologie ni kigwa kiciga umuntu inkomoko yiwe imhinda kuko nakurikiranye gisata muri bucket ya socio-anthropologie kiri muri campus Mutanga socio-anthropologie nchapitamo file rero ya anthropologie ni kuvuga rero twiga twanize kuko amashuri ntahera komeza kwiga mpaka inkomoko y'umuntu ahava ibimugize bijya mwumvise ngo Australopithèque anamensis afaransis kuko ibintu nk'ivyo ndibaza murabyumva no inkomoko ya muntu rero tukirwa mwigishwa wawe ibyo professor Kuzeli nukuri nivyo wavuze ko uri umwigishwa akwigisha anyigisha gusobanura cyane cyane turakorana ngagenda kurondera indirimbo dutanguza isinema ngategura n'ivyuma mu ncamake ashika agatangura ibikorwa ko jewe mba namaze gutegura ivyuma kandi mba namaze kufuzana indirimbo iyo aza gutanguza mu gusohora film umuvanye kuba umuproducteur byose birimo professor hanyuma rero professor yego ngaho uratanguye sinema y'amasaha 3 n'amasaha menshi cyane byagenze gute kuki wahisemo sinema ndende cyane bo sije nahisemo isinema ndende byahiswemo n'uwandondeye ngo dukorane bita David Nikiza niwe afise studio mu Burundi David Nikiza niwe afise studio nini nga mu Burundi isora amafilme menshi abantu bose barabizi iyo muri noro n'ahandi hose ni mu ntara niwe afise studio nini isora filme nyinshi nova ko ari sekuruzo wa studio ara mu Burundi niwe yandondera arambwira ati nyine ko dukorana tutangura filme ya mbere rero bita iyo yasharukane duruhana reja yengeye y'amasaha 3 mugabana kubye kwitigisa soka iracari muri studio mugabo ntayizohoje yasohose n'iyindi rero nova ko filme ya mbere yasohose ariyo bita Welcome to the Sudden Death ya Michael J. White niyo filme ya mbere twasohoye yego bakikumbure abakuzi ba PIT baravuga ati abantu ni nyabakinye bandi kumbure bafise inyota n'inzara kumuvuga ati gatwumva umujama byo amatubwiye kumbure wabashisha so gato gusa kuvuga ati ni hacking the professor none ko ubusanzwe ndavuga mugabo nkavugira amafaranga no musi nongira mvugira iki nakubahonja wamujama niwe twibuke tugura amasinema yiwe kumbure byo genda neza ubu ndo barazigura ngero barazigura kandi ko bwinshi batakuzi kutamenya icyo naco kivahe kutamenya icyambere nuko abize abanyarwanda kugeza uyu munsi warundi byera bakwiye kwakira ko umuntu ashobora gusobanura icyo cyambere kandi uko nakomeje gusora filme mu Kirundi byakiriwe ukuntu ariko nyuma bagumba banshira muri babanyarwanda nyine ubu n'abantu bakibashora kwibira ko naho banyumva bavuga ati ni babanyarwanda bari ko barakora ariko ubundi ho babimenye ni mu Burundi waciye mpano iri iyi mpano nirijwi mwama mwumva mwabantu mwe nivyo Burundi irero gatoya ubundi ho byogwana ntafise umukoro ntafise na switch byogorana okay filme irasa burya ikintu cyambere kwanza urabanza ukishakamo mudi uronse mudi ya filme burya ni uhitamo kwitangura ushakura birevana filme kuko filme ni iguha mudi ari gusora filme igatangura nyene burondero kwiyosha no kwita hari filme itangura ikwahagiza itangura igusaraza kubera action nyinshi muri yo kuniyoshe nawo kumva ko igiye gukora filme nayo bwawe yakuyoheye aho ni utangwa n'ubusazi nyene n'ijwi irenga no sanga naturikije na microphone tubwire kuri sinema umaze gukora ndazi ko na mutu yayo ubukiye gato gusa abakusenyota mu filme benshi rero batangura filme ufise muri haya basi mambo vipi bimeze bite bajama tugiye gutanga filme ku munsi wa none ni Hakim the Professor alongside our studio ugakomeza nyine
bicaye bisaba ko mwishura aya majwi burya aragurishwa aya majwi aragurishwa yego nuko nyine turi kuyaha abakunzi bacu nayo ubundi introduce utanga ugenda uko mugabo biravana na mood ya filime hari n'utanga uwitonze gusa ugatanza ama company aya basi nuko tugatangiye bagenzi ni kuva muri Marvel Studios alongside DC Comics na company batigera hura mugabo ni akarorero siko cyangwa batangwanye mu company akomeye bita Universal Economics Company cyangwa BITV hamwe ndetse n'icyamamare Angelo ibintu nk'ibyo filime kabigizwe n'ibintu bikomeye cyane ariko icyamamare cyambere ni Hakim the Prophet cya kabiri ni Tom Cruise cya gatatu Angelo uhago muvuga kugira ngo abantu bumve ko iyo filime igihoshe nyine ayego bakunzi ba PITV nababwiye ko turi kumwe n'abasore bafite impano idasanzwe kandi babyifatamo neza hano mu Burundi safi ndakugarutse kuri wewe professor yatubwiye duke natubwiye basi tumaze kwigisha uburyo mwigisha ahejeje gukora umuti je naco mfise no narenza muri makati gusa kubana ubwoba gusa na mu minsi mike mu mwitege kuko unafise impano nyinshi muri zo mpano iya mbere igomba kuza ni kuririmba ni muzobona mbere hamwe no gusobanura indirimbo gospel gospel yeah Hakim the Professor ngaho tubwira umuntu aguha inspiration wanjye umuntu yamaye inspiration wa mbere nta gikora uwo tuvugana sumurundi kuko umurundi navuga ko yagiye wa mbere tuvugana wamaye inspiration yo bamwita Moses ari umunyarwanda yaramaye inspiration cyane mu gukora filme ngabyo umunsi yarabivuyemo si ibintu ushobora kuvuga ngo uzogumamo ibihe byose oya urakora ukabisaba niyo mpamvu uri kurakora urondera gutegura kugira ngo ejo bazosegere muri ako kazi ibintu nk'ibyo rero iyo uriko practice urafata imashini ugashyiramo sinema hanyuma ugatanga ukavuga urafata filme urayiteleshaje urayivoma cyangwa kuyidahura ukayishira mu mashini hama ugatanga gukora mugabo banza gusuzuma ko ari igikoresho ugiye guhereza abantu ko kigihoshe kwa si gukora filme yikuye rero yikuye nkugira usobanuro ya waraba ko igikoresho nawe bugikunde ubona ko bagikunda uhita ugikora wamaze kugira abayose ugambere ugiye mu byo kuraba filme ngo uko abantu ntibakora akazi kamwe umuntu w'umugabo burya ntakwiye gukora akazi kamwe abakwiye kurondera henshi mugabo ntatungo n'akazi kamwe ariko hari ibanga ikodo mu sinema urayivomye urashizemo utangiye kuvuga utabanje kuyiga ibyo kwiga ubundi ho nta byinshi wiga bivana ubuhinga nyitangura nivyo narayiraba mpaka irangiye ariko uko iminsi yagiye yigira imbere niko umuntu agiye yaca ubunararibonye muri ako kazi urumva urafata kera narayiga yose nkayimara filme ariko ubunye naho nufata filme kwati ingusobanura ntabyo kuraba naho gatsi ndayitangwe ndi kuri codinga ingo ubunye utanga urukuru bwo nyine nta birebire nitandayimanuka uyu mwuga ni umwuga udasanzwe kabisa hari amasinema usanga afise subtitles ayashanga subtitle icyongereza rega je nakubwiye ko byabazungu twarakoranye iki si kuvuga ngo babizi barabizi ko narakoze mu mashengero nk'umu interprete igihe kinini cyane nduga za cyangwa zo zangozi zahingiye gusobanura mu masengero atandukanye ugeze uyu munsi n'abavyumva ufise ikiraka nampamagara ndabikora ndi mu interprete twaramaze indwi zitari nkeya turi mu cyangwa turi hehe turi za ngozi za karutu turakora ku kazi konyene turakonshura gushaka amaramuko nico twashiriwe ku isi kurondera ko tubaho ni kuvuga icyongereza sindinda kuyigora ngo bigenda bitoya ni nkuko tuyahagaje nawe ndavyumva niho kuvuga ati fata filime rurimi wumva ushire mu rurimi wumva bavyoroshe kiretse ibihinde nivyo bigira amasubtitle munsi cyadusoma kuko nta muntu wabesha ngo numva igihinde oya nawe nobesha ngo numva igishinwa oya sine musanga mengo bavuga igishinwa ko nyene atana amasubtitles igihinde usanga umuntu ariko arabisigura ababeshi bariho mugabo bigeze iwa twebwe muri hari dufise software nziza zihindura abana kujushira muri kuri YouTube hari zige captions zo munsi burya hari no kunshura guhindura amajwi muri software ufise mugabo connection kuri studio yari connection zihari ushobora gukora filme connection ihari
yihuta ku buryo film utarinda kuyiteresharasha ukayikorera direct ukumva igishira mugabo software urakoreramwo umuntu uzi amayekutere igacikuha icyongereza mugabo sorti ikabigishina uvuze ibinajya yirera uzoraba ko ipanza ugiye kuri Google ugashaka kwanza intuze ya incamake iyo filme uramenya kwanza icyo iyo filme igomba kuvuga icya kabiri uko yasobanuwe burya ukubesha ni wo mwobewe nibishoboka kuri wowe rero nawe ucongereza uracumva neza ya icyongereza ndacumva uyu mwuga rero ntawe ujamwo atacongereza cyane indimi ya nibishoboka niwo ujamwo atacongereza uzi wowe rero wiga uri umwe cyane ufite n'abandi bamwe ya abandi barahari mugabo nije ndi imbere mwarimu yamwe ati ni wowe ufite amanota meza nibisho n'ubundi mwarimu ikintu cya mbere ijwi ritaragoroka neza biragoye kuko nujya gusuna akaji kaba biratanguye bantu barabona ntibikunda bisaba ijwi ry'abakuru kwanza ni iry'abagabo urumva ko ijwi ryaharatuwe n'amateke kugira ngo wumve ko ushobora kuvugana akavuga ati tukumvirize umuntu w'umugabo kumbere benshi bahora bibaza ati ni mu byuma barabihindura bakaribyibushya ibyo kubyibushya ibi rero uzobyibusha gute ijwi usanzwe udafise ubu ko wafata umuntu w'umugore cyangwa umwana ugaca umugira ikibazo uko biri kose filime uyisheneye ya Hakim the Professor kabisa turabona yuko uri kurabifata neza kandi amwe mu masinema umaze gusobanura turamaze kuyakurikirana izo maze gukora kandi zimeze neza cyane rero ariko rero nk'abantu baba bagomba gukurikirana sinema zawe boss gora mu by'ukuri filime zanje ziri buri hamwe nuko abantu gusa barazibera mugabo nuko batamenya ko baracaka baco gufatira mu kivunga nyine niba abanyarwanda kuko burya abarundi birabagora kumva ko hari umurundi usobanura birabagora dufise ingeso twe nk'abarundi yo kuvuga ati ibyo hanya byabanaka iyo si iby'iwacu ya Hakim the Professor rero tubwire rero twakunze kubona utanguye sinema muri introduction uvuga amakampani umuntu bigenda gute barakuriha cyangwa ni we volontaire amakampani yakora amafilme dukunze kubona uvuga amazina nkuko ati Fabrice Kina Movies company nini usanga wabivuze bigenda gute abo rero nabo muba mwarayaze mbere kugira ngo bazoguhe amafaranga runaka murayaga ukamucishamwo cyangwa atsinda ngoma muri filime nzocemwo ashobora kuba ati ngoma uje muri filime ukamuvuga nyuma y'amakampani nyine ugasanga amafaranga araguhaye uri kora yakwera muri ubwo buryo nyine yego ya uno munsi rero urafise na studio yiwawe si wanje bwiteje nyine ubunye hariho oyari ni studio dukorana yumva ni partenariat nyine turakorana mugabo nkaba mfise n'indi wanje bita Hakim Productions niwe manager niyo yigisha abandi basobanuzi bato batunyira zoza mu minsi iri imbere twanya urugendo dukura amaso mu mahanga rero ngaho tubwiye rero uvuze yuko uri manager wa studio byose n'ukora afite n'abanyeshuri yigisha muri iyo Hakim Productions yes intambamye rero ukora nazo mu kazi kawe wawe zirahari intambamye naho nazo kera uje baho ngeza amaso nta ntambamye naho nyine bakubwira ko nyamibura gahonze bavuga ndibaza muri make rero uko biri kose nshobora kuba intambwe ibintu biri kurakora kenshi nta ukundwa na bose ntawe mibona na bose intambamye duhura nazo iya mbere kwaza ari kwakirwa n'abantu ubunye mugabo ndavye ko natanguye naho ngeze ubunye iyo nzitizi iri kwirahava biriko biroroha ubu basigaye bakira akazi dukora mugabo mu ntango rero nkagira intamba nyinshi cyane ariko ubu ntazi gihari nyinshi n'abandi bose bangwanye bari kubara vyaka ibintu byanje bakabirondera kutabibura yes kumbure parfait we no mwigishwa nta byinshi uvuga uri kumwe na manager professor nta byinshi uvuga wavuze rero ko nguri n'umuririmbyi ibintu za gospel bikugendera gute gufata umwanya wo kuririmba
wumva yuko wogera entraînement wimenyereza muri ibi byo gusobanura bikugendera gute? Mu bisanzwe umuntu wenyine niyo yiha plan y'ukuntu ashobora gutegura ibintu kanaka bivanye n'ibintu urimo. Mu bisanzwe ari umwanya wo kuririmba kandi ari umwanya wo kugira amatrava yo kuririmba. Ya kenshi samedi niyo nkunda gukora umwanya wo kuririmba, wo kwimenyereza kuririmba. Tous les jours, imisi yose kuva lendi gushika vendredi mba ndiko ndimenyereza amasaha yo mu gitondo, mba ndiko ndimenyereza gute nshobora gusobanura isinema. Hakim the professor. Rero tubaze bazo byinshi cyane. Niyo mpamvu professor baje birawishura professor yamahiteguye kwishura ibibazo byose. Abanyeshuri bashobora kuba bo mubaza. Mu buzima busanzwe Hakim the professor. Uza busanzwe wachari single. Je uza busanzwe rero ndakunda filime nyine. Ntari gusobanura kandi ukireba filime nyine. Yego ikindi akuna kazi kiwawe. Nakazi gusobanura voilà. Ukunda kubikora kuri kimwe spare time. Ni filime nyine. Akazi ni gufata umukoro nkasobanura. Spare time yanje rero ni kwicara nkarabiza abazungurira. N'umuziki. Nkakurikirana umuziki. Ego umuziki ndabura. Profane. Tuko gospel ndabaza uyu mugabo. Mu Burundi wemera uwebstar. Barimba profane. Barahari simba umwiyemeze kuko barakora abarundi vraiment nuko abarundi banse kwemera ko abasitari bacu bakora. Bandi bani barakora, ba Fizo barakora, ba Lolilo, bande, ba Dramati barakora. Nibihange dufise mu gihugu. Naho abantu benshi badakunda kuraba umenga bikunda iby'amahanga, mugo dufise ibihanga nk'hano. Ba Fizo bagiye baduza abanyarwanda benshi uyu munsi muka gutangaza ukuntu biri kugenda murabizi ntabwo turandira muri byinshi. Rero uno munsi mu Burundi hariho abartiste, abakomediye, abakora utugene dutandukanye ariko bose bafise ikintu kibahuza ishira hamwe mu shiranganje. Rero ku mugabo wawe urabona hariho isano bitanye n'ivyo abandi bakora kuri nawe bo gutumira ahantu kuri stage nimba bariko barakintu dukino ukavuga ati nanjye kamubitemo bimeze gute? Je kuri stage burya jewe nteramisha abantu nkakora voice over kandi voice over bugira goye kubigiye kuri stage ko je ndi umustar ataboneka isura. Ubwo voice over mendo ni ikintu gishasha ko batakizovuga ati nibande nkabo bakigingi cyane. Oya baje bakigingi bobo ndabakomediye bakora stand up comedy baba hari bakabumviriza mugabo je bisaba ko ndonka amajwi yundi muntu, amajwi nka y'umuzungu hama nkayafuta nkashira mu Rwanda. Nta bari dubbing yoyo barayafuta burundu bagashiramwo mugabo jewe ndarikupa sindarifuta ndarikupa niko ndarikupa nkashira mu Rwanda nkakubira ibyo avuze swat ndarindira aheze kuvuga amahariswa nce nkarikatira hagati nkarisobanura. Voice muri make ni ijwi ndenza ko muragiye abazungu nkayirenza ko muri make rero jewe ntandukaye naho bastari bande kuko umunsi araguteramisha amasaha minota nk'ibiri mugabo je ndaguteramisha amasaha 3 wico rukurumbiza jewe murabe byo kubwira filime nkayikinira muko nshaka kandi ukica kuri stage rero byosaba ko haboneka ama ecran ya kwanza kugira ngo sinhaguruka ngo bana bumeze gute singiye kuririmba. Oya byosaba ko ecran yibaza kubihari hama nkabona uko je nkora voice over ntabara ubuse bavanga iyimbira y'abana ndayireme ndavuze kumva utumiye gusa ugira icyo uvuga. Yes, bakunzi ba PITV ndabibutse niko turi kumwe na Hakim the professor ari kumwe n'umwigishwa wiwe Parfait asanzwe kandi ari umuririmbyi wa gospel bafise impano yo gusobanura amasinema, impano idasanzwe imenyerewe hano mu Burundi. Murabona yuko bakeye bameze neza kandi bafise n'ivyumviro byiza bashobora gufasha ugaruka rwinshi ku Burundi. Yes, Hakim the professor kibazo cyane rero urabona rero mu myaka 5
vision iyerekwa ryawe ni mu myaka 5 rero ndagomba ko atamurundi azura akunda filme azura ba filme avuga ati nabeshe cyo ni cyambere icyakabira avuga ati bakinyima ngabo sinatahuye ngo bakinyiki oya kandi afise vision ya dubbing impamvu nkeneye abantu benshi dubbing ire ni kwa kundi barabizi muri kenshi urakubona film ugasanga bayikuyemo amajwi y'ikizungu bagashira amajwi y'igiswahili ku buryo umuzungu akubita iminwa nkamwe tubona kuri za novela voilà za Swahili TV n'abafaransa bariko abafite papa Swahili voilà evo tudosaba imitahe y'abantu sponsors y'abantu dukora ico kintu vision mfise hanini ndiko ndasatira abantu arakunda Agasobanuye n'ivyo mugabo kandi mfise vision ya dubbing nkaba kandi mfise vision kumva ko buri murundi wese atahuye filimi nimba akunda filimi koko ikindi kandi vision yo kuko myaka 5 ni iyo myaka 5 ku muzungu ni myaka myinshi yo gutera imbere no guteza imbere ibindi bintu no guteza imbere abandi ndiko ndaforma abasobanuzi kuko nanje ubonagiri ubuntu nyene nkaba ndiko ndakora abarundi bakaba bariko barakira ibikorwa byanje urumva biraryoshe ndikuvuga nanje kuraba ko nshobora kuko je ko natangwe siko ngomba ko nabandi batangura nyene ko batangura araho bigije ko natanguye atavyonze mugabo nyene ko bande bazosoka hanze babizi kuburyo batazokwakirwa nk'abashasha nkuko jewe nanswe mbere nta kigo nka mushasha wo kwiruka no kutumviza mugabo nyuma Imana icinzira bibiza gucamwe nyene baravyumva kandi cyane barabirondera cyane n'utanze zino baranyumviriza n'ubarengana kuri studio baranyumviriza kuko sindi umuntu ko genda akora sindi umuntu ngomba ngo filime yose irangire umva professor yanzibyo nkora ngomba gusa nicyo reko baravuga apana filime yose kurangira kurumva izina ry'umuntu uri kusobanura iki dukeneye kumva ikivuzwe ubu tumvise izina filime itangwa nta kundi reka dukomeze filime iryo cyo ryagucengera mu mutwe neza usoshaka kumenya umuntu ari kwasobanura ninde ije ofise rero niyo ni dubbing no kwigisha abandi no kuraba ko nitwamara kuboneka turi benshi yuko tuzoca izi filime kuko burya hano mu Burundi turi kwinjizwamo ikinyarwanda ku ngufu ubura abarundi bake basigaye bazijambe kijuje kigugu basigaye bazi ikigoyi turumva umuvukanye biragowe n'umuvandimwe ibintu biriko birahindo kubera hatwise ibyo guturira ubu ntabyo baza abantu oya ubasigaye baze gutwika sinzi ikigoryi ibintu byinshi nta kwivuga byinshi ni byinshi urumva ikinyarwanda kiriko kirahafata kubera iki abarundi bakiriye Agasobanuye ku bwinshi bakaraba mu nzu bakaryoherwa zijya kuko ukumviriza umuntu cyane aragukoloniza agato n'ururimi rwiwe ugumva cyane bigatuma urufata ugasanga cya kirundi cyawe cyo kirazima kubera Agasobanuye kayandi mahanga atari mu Burundi ariko rero uro musturonsa basonje abarundi banga y'abatanu batandatu ubanza gushimangira ikirundi neza cyane mu mafilme yabo abarundi bakabakira kuko no munsi umurundi yikundira indirimbo z'abandi kikundira filme z'abandi buri kimwe mu Burundi si bose abarundi bamwe bikundira ibintu by'abandi apana by'iwabo vision mfise rero nkeneye ko duhindura ico kintu biva mu bana abari kutwumva Angelo ya parfait nawe kuri wewe rero urabona yuko Hakim the Professor muzoguma cyangwa muzocuza ngo ati kanze gushinga ivyanje uziko abarundi ari ngeze bimeze gute burya abantu turatandukanye turatandukanye cyane ubwabo bizovana n'ukuntu Imana izo uri buraduhezakira ya mu bikorwa tuzoba turi yes bakunzi ba PITV turegereje ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwo turi kumwe na Hakim the Professor na Parfait abantu basanzwe ari abasobanuzi budusobanuye dusinema twiza cyane kandi turyoheye amatwi mu majwi meza cyane rero Hakim the Professor turagushimiye cyane kuba watwitabye kamo murakoze namwe turabashimiye cyane bo muri PITV ndetse n'umunyamakuru dukunda cyane Angelo yego akajambo kanyuma ku bakunzi ba PITV hano kuri kamera akajambo kanyuma ku bakunzi ba PITV rero mukomeze mukurikira TV ibageza ibintu by'ubwenge cyane kandi munakurikira Agasobanuye mu Kirundi ariko apara mu rundi rurimi mukurikira indirimbo z'abarundi mukurikira Agasobanuye mu Kirundi mushira imbere Kirundi n'ibyanyu ndetse mukurikira na Angelo cyane kuko nuwuzi kurondera abantu basobanutse kuko yasobanukiwe yes Parfait nawe rero akajambo kanyuma watubwiye kuri no muririmbyi ko muri kindi gihe tuzogutuma
Ego nivyo ikindi gihe muzonumako ibintu bizagenda neza. Hama vraiment turabatumiye cyane gose mukumviriza no kuraba PITV. Hama mukunde Peace International. Hama mukunde n'agasobanuye ka hano mu Burundi wacu. Nivyo murakoze cyane. Yes, bakunzi ba PITV mwari kumwe na Hakim the Professor na Parfait na Moses Angelo. Chacu mugire subscribe kuri PITV kuri YouTube no kuri Facebook. Kandi kino kiganiro wagishimye cyakuryoheye ugihe mugenzi wawe abone impano Burundi bufise. Naho butaha, bye bye.